usanga ndi wow si je sais pas comment dire sinzi ya ikintu rero kimwe Shahine Loki ikosa adashobora gukora ari muri studio niri ikosa arashobora gukora ni kuja out of donc navuze ati naje kuririmba ni kuvuga yuko ibindi byose cyamanza nkabishira kote ni kuvuga yuko n'umuntu yonganiriza ibindi bintu bitari en rapport de ça donc get vraiment I'm sorry nje muri mood y'ibinyene Diko sasa norikora. Voilà untangwe no kunyandikira ama message ameze ukuntu cyamanza gushira kote canke ibindi bisinzi. Anagusikia. Ego. Umva hajya ngo atakwishura abari muri studio ndibaza wavyumvise. Shahine Loki reka tugaruke ku muziki wawe kwanza. Aha mu Burundi harabigeme beshi baririmba, hariho ba Estanish, hariho ba Belnice, hariho na ba Natasha Ranoma. Mbega wewe ni kiye kintu ubona niziye ntamba mimbi ubona kuririmba uri umukobwa nibihe bibazo uhura navyo? Nta ntambamye nimwe hari kuba uririmba uri umukobwa. Ntutubeshe bakunzi ba Mugihugu TV ntutubeshe abakobwa babariri. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mugihugu TV. Rena uribaza ngo turi kumwe nande? Turi kumwe n'umwigeme ari karabikora fresh makino gihe ari karandika amateka mu muziki wa +257. Ndibaza uramubona iruhande yanje n'umugeme afise swaga aberewe sana. Reka tumwakire tuzaza kumva byinshi kuri we. Welcome. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Bakunzi ba Mugihugu TV. Unasikia amafyeri y'abademu reni so. Unasikia? Merci beaucoup ntabwo ari amafyeri ndagushimiye cyane. Dufite ni prononciation ya bien. Nakora. Isa amafyeri wavutse uvuga merci beaucoup. Oya bivana naho wize. Bivana wize. Ubise ambwiye ati bivana naho wize. Nawe bivanye naho wize urashaka kuvuga fresh aga prononciation kaga France ka bien. Shahine Loki reka kwanza tugaruke ku muziki wawe. Kwanza ntumende. Freestyle kwanza. Okay. Freestyle. Abagenzi ntibazotwubakira bazogutera baby gutunura obigaba kubwira nanje barabimbarira mukunzi wanje reka baradufuhira baby. Bakuzi ba Mugihugu TV aratubesha afise uwari kararirimbira ndibaza wowe nyene wamaze kwiyumva bisikura ko afise uwari kararirimbira ariko je shaka mu freestyle ku ndirimbo yo ni wanje ni wawe unasikia ni cover ni naririmbye sa you wanje oh baby dance with me pretty boy dance with me. Dance with me, oh baby, my baby, baby, African boy, you so romantic. Ouais. Na atwaye wala bakunzi ba Mugihugu TV afisi ju wala jena wamenye cyari kararimbira mu bisanzwe. Shahine Loki reka tugere ku muziki wawe kwanza duhere ku ndirimbo yawe ubusa. Kwereka wese kwa wahisemo kwandika indirimbo ubusa nimwe tuzi hariho indirimbo ya Big Fizzo yitwa ubusa. Kwereka Shahine Loki nawe acagaruka ku ndirimbo yitwa ubusa. Oya sinayandise ahubwo nabaye busubiremo iyo Big Fizzo ari. Sasa dushaka rutubwire niye mpamvu yatumye uvuga ati reka nkora ivyo bintu. Bon indoto nari mfise nandi ndavyifuza kuba nozosubiramo indirimbo ya Big Fizzo voilà ndabisaba araheza arankundira mpeze ndayisubiramo. Yakumara kubisubiramo novuga yuko abafanzi bamwe bavyakira uko bashaka bamwe bavuga ati mbega imisari yabuze bimeze gute mbega feedback z'abafanzi zari zimeze gute. Bon zabaye nziza d'abord barambwiye ati indirimbo ni nziza wayikoze neza hari nabandi urumva usubiyemo ya Big Fizzo cakubwiye ati kwe kutakoze ya Sadbi wakore ya Sadbi cakubwiye ati kwe kutakoze ya Big Fizzo. Bon muri rusange byabaye byiza kandi ndabashimira cyane. Nanjye ico kibazo nyine cyashima kikubaza kweri ko utashima kuvuga ati reka nkori ya Sadbi cyangwa se ya Kidumu ukavuga ati reka nkori ya Big Fizzo. Ico kibazo nyine wari kukimbaza mu gihe nayo gukora ya Sadbi. Ariko nayo shaka kunyishure rero impamvu utahisemo gukora ya Sadbi. Bon je sais pas ouais niyumviriye Big Fizzo. Bon si kuvuga yuko ngo sinari gusubiramo n'ibindi ariko byarashitse niyumvira Big Fizzo. Mbega imbere y'ubusa twitege indirimbo imeze gute twitege kimwe canke bibi twitege indirimbo usaba kimwe oya mite ikindi kintu imbere y'ubusa twitege kiboko murazi imbere y'ubusa hari garuro kimwe oya donc twitege ikindi video kimeze neza ikindi kirimbo kimeze neza producteur ameze neza ibintu nyene by'ibintu zibafego bisigura yuko rero ubusa atari producteur imeze neza oya navuze mwitege uvuze ati mwitege ibintu imeze neza mwitege production nziza bisigura ko mu ndirimbo ubusa atari production nziza.
muri ubusa hariyo production nziza ukenenda kubwire ko mwiteze igikorwa kindi kiri producteur ameze nabi akora n'abagira nabi no vyose ni vyiza mba tuja mu bwiza gusa nta bindi tubandanya mu bwiza n'iyindi gombi kurikire ni nziza cyane voilà ya Shahine Loki reka ndakubaza ikibazo kivuga ati mbega umunsi mwiza kuri Shahine Loki uba wiriwe gute iyo uvuze ati je Shahine Loki niriwe bien uno munsi kabisa ni fresh uba wiriwe gute no munsi mba niriwe nakoze ibintu nkunda nk'umunsi nagiye muri studio nk'umunsi nagize mba numva ngiye umunsi wagenze neza tu nkaba nakoze nkaba nshitse ku mugoroba ndacakomeye malgré les fatigues bari umunsi mwiza ukomeye ariko je shaka uduhe image n'abakunzi ba Mijo Talent TV Shahine Loki duhaka image gatoya iyo uri muri studio ubumeze gute kugira ngo umuntu ikararaba Mijo Talent TV abone Shahine Loki muri studio abameze gute iyo uri muri studio iyo wagiye kuri recordinga ubumeze gute mbameze gute ça veut dire d'abord ntegereza kuba muri bijya ndiko ndaririmba vraiment bon usanga mbameze neza d'abord na hantu mba numva ndi jewe nyene na hantu mba numva nkwiye kuba donc usanga ndi wow si je sais pas comment dire sinzi ya ikintu rero kimwe Shahine Loki ikosa adashobora gukora ari muri studio niri ikosa arashobora gukora ni kuja out of donc navuze ati naje kuririmba ni kuvuga yuko ibindi byose cyamanza nkabishira kote ni kuvuga yuko n'umuntu yonganiriza ibindi bintu bitari en rapport de ça donc ati vraiment I'm sorry nje muri mood y'ibinyene Diko sasa sinorikora. Voilà utanguye no kunyandikira ama message ameze ukuntu shamanza gushira kote canke ibintu bisinzi. Anagusikia. Ego. Umva hajya ngo atakwishura abari muri studio ndibaza wavyumvise. Shahine Loki reka tugaruke ku muziki wawe kwanza. Aha mu Burundi harabigeme beshi baririmba, hariho ba Estanish, hariho ba Belnice, hariho na ba Natasha Ranoma. Mbega wewe ni kiye kintu ubona niziye ntamba mbi ubona kuririmba uri umukobwa nibihe bibazo uhura navyo? Nta ntambamye nimwe hari kuba uririmba umukobwa. Ntutubeshe bakunzi ba Mijo Talent TV ntutubeshe abakobwa b'abaririmbyi barakunda guhura n'ingorane ugasanga par exemple reka ndagira exemple sivyo ugasanga nk'umuririmbyi w'umukobwa agiye kwaka collabo umuhungu sivyo ugaca usanga akumuha collabo amwasa ibindi bintu sivyo ndavuga yuko iyo ni intambamye ya mbere je ndiko ndavuga ni par exemple ndaguhaye we ku ruhande rwawe nize ntambamye ubona abigeme muhura nazo muri entertainment. Bon, izo sinovuga yuko ari intambamye ahubwo ni challenge. Ni ibintu gitegeza ugenda urahura navyo mu rugendo kugira ngo umenye ukuntu vyirinda kuko biragushikira ha mushatse donc c'est à toi de choisir. Intambamye novuga nyamukuru ushaka guhura nayo mu gihe wumvirije amajambo ati umukobwa agiye mu muziki les autres n'ibindi bintu bavuga byokugora kugira ushike donc il faut laisser à côté byo bavuga il faut kumenya ingene uca muri ivyo bintu nta kazi na kamwe kadafise intambamye na office zuhura nazo donc ni kumenya ingene vyitwara mu gusa tu abantu baravuga ati abigeme b'abaririmbyi usanga ari abantu bafise ingeso mbi navuga yuko usanga ngo ari abasore queen turacemeranya mbega nkaho bivuga kwiki abigeme muririmba usanga kenshi ari abantu mbo ndabitware gute washa bavuga yuko usanga ari abantu navuga yuko bameze nka Slay Queen sivyo wowe bivuga kwiki ivyo bintu bon ivyo zose ni muri vya bindi nakubwira intambamye mu majambo genda urumva utegezwa kwirengagiza kugira ngo bikunde boshika kuri objectif yawe bikunde ubandanye nico naho ukeneye kugira wewe ivyo bishira kote ivyo biravugwa c'est vrai n'ibindi birenze ivyo biravugwa kubera ikete tukubona ukorana collabo n'abamizisiye bakomakomeye ba Big Fizzo ba Satbi bande nabandi mbega haburi iki tuyitegeye yari yakora bon novuga ati mu mwanya j'ai pas encore travaillé kandi sinicaye sindi bon en fait ndiko ndakora voilà right now ndashaka nze ndumwe maybe n'ibindi bizoza mu nyuma none no ntawe vuka rimwe ngo yu zuri ngo vyine kwavuga mu kirundi voilà ariko dushaka rero tubwire mbega Shahine Loki arafise management arafise umufasha acangwe se ivyo akora vyose niwe nyene yifasha bimeze gute oya si Jenny fasha ndafise uriko aramfasha umufasha mu bikorwa vyanje amafite umugiye kubona nayo maze kubona n'indirimbo ego si je ariko ugufasha ego kuva ryari en tout cas uva utangura music cyangwa se warakoze hama nawe arakwakira mu na ukugenda ukora ni kugenda ubemeza akavuga ati bon je ndashobora gufasha ha plus ugenda uraduga ugenda ubona byiza gose bisinze
dushaka je cyakubwirere shakunira gastori gatoya sivyo cagihe wa musi wa mbere wiyumvira ko uzoba umuririmbyi kumva yuko ubishaka ariko nta mafaranga hari nta buryo buhari ntiwabona kumwene winjira muri studio mbega kijya gihe witwaye gute kugira ngo ushobore kugenda ugashika muri studio umusi wa mbere mbega byagutwaye byagenze gute byari bimeze gute mwico Bon, kiriya agenda vyibuka twaciye tuja hamwe avec un ami hama turagerageza nyene uburyo burahe voilà hama kwandika vyo vya ibisanzwe indirimbo usanga uba wandika ko iyo rêve biri ibisanzwe uri mu mutwe hama turaja hamwe turateranya amajambo turateranya amafaranga turaheza turi akarimbo kamwe karaza ngaho onye kandi tubona umenga biraryoje kwakuntu nibo ama petit à petit ndandaronka barafasha kugeza naho ngeze ubu ikintu cakubaye ko rero muri industry cyangwa se mu muziki wawe ikintu cakubaye ko cakubabaje utazopfa wibagiye niki ikintu cambaye ko kikambabaza utazopfa wibagiye mu mwuga wo kuririmba Chikoze kirangoye kwishura ivyo bigenda bikubabaza ni consequence agenda kubagije ikintu kimwe gisumba byose cakubabaje mu mwuga wo kuririmba utazopfa wibagiye ntagihari kubera kitaraza aratubeshe wala aratubeshe uratubeshe ariko nimbukizi basi par exemple turaja gukora song ugasanga yafuditse cyangwa se producer akubesha ibintu nkabene oya ivyo nivyo cyayimbabaza ku buryo bwahogeraho ncika intege ivyo biramaze gushika cyangwa bakakubwira ati video izohera ryara ariko ugasanga nayo baguhaye baragutebeje cyane ariko izonye ni zimwe mu ntamba mutegereza kumenya ukuntu vyitwaramo kugira ngo sinzi mbega Shahine Loki yambaye neza abayambaye yambaye neza ati jewe no musi kabisa nambaye bien uba wambaye gute uba wambaye gute twende bakunzi ba Bijotale TV twende we wambaye neza wambaye gute nambaye neza banambaye nyene nikwize je narinze nambara hama nkavuga ati ndasohotse mbarumva ko nambaye neza Shahine leka kutujanira nakubaje we Shahine Loki avuze ati je nambaye bien uba wambaye gute ibintu by'ibikanzu birebire sindabikunda gose udakunda akundi oya ndakunda nambara ipantaro nambare neza umva Shahine Loki yambaye ipantaro niho aba yambaye bien yego nabyo niho wambaye bien sana Eko. ariko uri kurambesha sana iyo ugiye muri mariage barashika jana ipantaro oya ngiye muri mariage inshuti yanje c'est autre chose voilà none ahantu bambara bien ni hehe ni muri studio cyangwa ni muri mariage ahantu bambara bien mu bisanzwe ngiye muri studio nambara sinshobora kwambara imvutano nambara tenue zo muri studio naho nyene mba nambaye neza mba nambaye tenue zaho hantu ngiye muri mariage nkazokwambara imvutano cyangwa nkazokwambara ikanzu ya un peu sexy numbaze bimeze kundi kuntu uvuga yuko nzoba nambaye neza pour ugo rubanza ngiye muri piscine nzokwambara maillot de bain nzoba nambaye neza kubera ugo rubanza ati ngiye muri piscine nzokwambara ntavyo nzi vyavuze ikintu genda kubaze rero ntumbeshe sivyo uvugisha ukuri ntumbeshe ikibazo canje kivuga ati aha mu Burundi hari abigeme benshi baririmba nabakubwiye nkaba Estanish ba Belnice ba Natasha baguhaye uruhusha utoremo umukobwa umwe musha gukorana indirimbo muri uwo mwanya wotora nta numwe kubera shwayo ngora gukora shaka uvugisha ukuri nakubwira ati ntumbeshe sivyo kuko ndabizi yuko wotora mu umwe bakubwira ati Shahine Loki ufise amahirwe yo gukorana ngo umuntu umwe muri Estanish Natasha Belnice ba Miss Elika muri uwo mwanya wotora nta numwe kubera iki nta numwe kubera ko bose barabishoboye bose barabizi bose umva nkwe niyo circonstance no cyamvuga ati mu nk'iminsi 3 yo kwiyumvira okay iyo Mr. Ture twayiguhaye yimperero uzogaruke kuwa kangahe okay baguzi ba Bijotale TV avuze ati tumuhe iminsi 3 reka turidire nta tuzogaruka kumwishuza ega tuzogaruka kwishuza wallahi tuzogaruka kwishuza sawa karibu cyane reka rero twigarukire kuri ku muziki wawe kandi mbega Shahine Loki urafise aho wavuye urafise naho ugeze uno munsi mbega aho ugeze urahashima canke bimeze gute angeze neza cyane akanoti kare akanoti karindira ça veut dire bon aho narinzi ejo siho nduno munsi aho ngeze uno munsi ntera nje imbere cyane mu vyiza utavuga ko akanoti kinjira none ariko aratinya avuga ko akanoti kinjira akanoti kinjira akanoti kinjira nyene ukinjiza kuri stage akanoti kakinjira en tout cas vraiment ariko aratinya kubivuga ati aho ngeze ubu akanoti karinjira
ibintu byose ni aho ngeze ubu bimeze neza ni kuvuga mu bimeze neza n'ivyo vyose n'ibintu biba bimeze neza ushaka ndagushira on detail ko bimeze neza gose mbega nehere wipfuza gushika niho uzoca ukavuga ati ubu rero aho nashaka gushika ndahashitse nihe kuko umuntu wese aravuga ati je ninashika kweri basi c'est fini oya aho hantu novuga ati ndahashitse ku buryo bwawe nca mvuga ati ngo ntiyabaho tout simplement ntiyabaho oya ntiyabaho umva uzopfuririmba rero ego nzofa ndirimba nzobiraga n'abanje ngira bazombandaniriza aho nageze hama basumbirize harya ariko baravuga hari abamwe bavuga ati je nta mwana wanje waje kuririmba pe wala kubera bavuga ati barabona ati ibibera muri studio mu makonse bavuga ati mwana wanje ahubwo rero Imana iraba izimpa umusani azorenza aho je nzoshikana umwana wawe umuraze kuzomuririmba bon bizoba vyiza cyane uwo biryoherere ego uri kuratubesha wallahi ndabizi gutovyemeye ahubwo okay je nakubwiye ko novyemera tumampose ndakubaza akabazo gato sivyo umwana wawe afise amahigwa abiri kurimba mu rusengero no kuririmba izi ndirimbo ziwanyu wewe muhitiramwe no muhitiramwe iki afise tala zibiri afise tala yo kurimba mu rusengero no kuririmba ivyisi muri uwo mwanya tala ntizigera zibaje hose arindira nka public abantu bakemera wewe uhitamo kurimba bon ico gihe ndiko ndabwira ibintu dans 20 muri ico gihe jewe nyene nzoba ndamubona nzoba mbona nihe hari fort nihe hari faible ça veut dire si jewe d'ailleurs nzomuhitiramo nzoza ndamubwira ati ubona gute hitamo ari muri gospel nakubwira ati nka mama wanje mpitiramo mitiramo oya ntivyokunda ko ndamuhitiramo yabigusavye ati mama please je amahitamo yanse mpitiramo okay nambwira ati genda muri gospel nambwira ati kubera kire muri gospel bon sinzi bose ni sawa afise ya mpano afise impano je navuze ati nifuza umusani azorenza aho je nagejeje akazonshikira handi hantu kure cyane mu gihe afise iyo mpano ahazo urumva yuko nta kizobuze ko atarenza handi nageze azonda muri gospel uko abikunze ni abikunda nakunda sinzi mbega shanela kubera ko wavyiwe bakunzi ba Mijo TV twaherukana kera ariko ndakugwijije kuri kugenda sigaye ngana sasa kubera ko wavyibushe kwanza nani bagiye kuyumubaza imbere kwanza mvyibushe neza sana neza gose sana okay ko wavyemeye ni bon hama impamvu sigaye mvyibushe nuko vraiment hey nuko mfashwe neza bro uvuze ati fashwe neza sa wait avuze ati nuko ufashwe neza ufashe neza na management cyangwa se na sa mfashwe neza na mama ari mu bamfata neza ndafungura neza na manager aramfashe neza hari yubahwe arapwibagiye kwanza uramwibagiye oya na boy kutamuvuga ça. aramukuye uramukuye non je peux pas dire ça ashaka kubivugira nganye vyonye ariko nawe nyene nibaze ko live reka tubivuge ko nyene ariko harimo nawe nyene mu batumwe uno munsi mbona ewana ingidi okay merci d'abord ego reka tubivuge ko nyene ya tumira nk'abasoza rero Shakini Loki bega umuziki w'u Burundi wowe kuri uno mwanya ubona gute muziki w'u Burundi ndabona neza cyane ko hari abigima batanguye kwitahura bakaza bakaririmba bakanumbaze ni neza cyane vraiment kandi turiko turakora bimeze neza hari ambiance hari turaganira neza turahuza umva ni neza gose akajambo kanyuma rero kubakunzi b'umuziki wawe n'abakunzi b'umuziki wa +257 abakunzi b'umuziki muri rusange nakaye kajambo kanyuma bababwira Shakini akajambo kanyuma novuga ni gushimira mwebwe nubwo mwasanze muhira nubwo urabona abana ibintu siko kazi nabashimiye cyane hama bariko baradukurikirana amadaye mudutera intege mu kugira ama commentaire ama partage commentaire tuzozisoma kandi commentaire ziwanyu byiyumviro byanyu biradutera intege tubwira tubandanye tumenya comment ico twohindura uko twobandanya les trucs comme ça turakunda cyane kubibusa YouTube channel yawe kuko izina ryawe riragoye kwandika oya ntirigoye partout hose YouTube Instagram babwire ko nyine bashaka kuryandika aha urudome rwa mbere tora ku rudome rwa mbere kwanza kugira ntagire wihenda CHERINEROCK Sherin Rock hari abavuga ngo umwana wa Loki
ntawe nzi rya Loki ivyo asigura amasinema ngo niyo mpamvu muntu Loki. namumenye muri interview ntawe narinzi ntawe sinzi Ariko beshi bari mvuye ko buri umwana wa uko nyene bavyumvire bace baza kubimbwira mu ntuze muri interview ntavyonzi ntawe narinzi ndavuga voilà ndagenda mu nyuma kugira amakoshero ndavuga okay namubonye. Ya Shahine Loki reka tugushimire kubona waduhaye time kubona umaye kuyagana Mijo Talent TV ndavuga ati big up sana. Merci beaucoup ndabashimiye cyane namwe. Arasubiye ati merci beaucoup ako kantu uzokanyiza wallahi. Abakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona twari kumwe na Shahine Loki umwigeme w'umurundi kazi ariko arabikora fresh mu kino gihe ariko arandika amateka ariko araduha ibikorwa abishasha. Reka ndagushimire wakurikiranye iyi video ntibagire kuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. Wowe wabikoze big up sana, wowe utarabikora genda ubikore. We love you so much. Ciao ciao.